Plus television imwe muri channel zitandukanye za Buja Flava zihora zibashikiriza ibitandukanye kuvyerekeye amakuru ajanye na entertainment mu Burundi. Judy Kargimbare niwe muri kumwe kuri micro. So nagomba ndamenyeshe ko kuri uno munsi tuza kuvugana n'urongoye umugwi Rockstone Kingdom, umugwi uheruka gusohora indirimbo yitwa For the Kingdom. Indirimbo yavugishije abantu benshi cyane, yakoze ku mitima ya benshi, irimwo inyigisho nyinshi zitandukanye. Indirimbo ishoboye kuraba abantu batandukanye naho baba bicaranye, atanumwe yovuga ati ino ndirimbo nza kwisangamwo ibi na biriya. Ntiwibagire kugira subscribe ku channel yacu, hama hacaza agakengeri ugafyonda kugira ngo video uko zizoza zirashigwa ko kuri channel yacu zizoza ziragushikira muri notification. Kandi ntiwibagire kugira commentaire, like na share kuri ino video yacu. Allo Sajwise. Ciao, nawe Judy. Urakomeye? Ndakomeye nawe urakomeye. Ego nanje ndakomeye. Gitumye tuba telefona muri E+ ni kugira tubabaze kubijanye n'indirimbo For the Kingdom, indirimbo mwakoze hamwe na Rockstone. Ego nisanzwe indirimbo For the Kingdom nitwayikoze hamwe na Rockstone, ahubwo ni Rockstone yayikoze. No kuvuga n'abantu bose bari sinye muri Rockstone Kingdom. Twagize ati reka dukore igikorwa kiza gutuma twiyerekana kuko Rockstone Kingdom imaze amezi arenga 3 canke 4 ivutse. Rero urumva abantu bayirimwo babayesinye hari abo baza abantu deja nk'abana Shadows nka Red bari bamuza kiri muri yo gang aho baduha, ariko uwo yari muri Rockstone Kingdom yacu yasinye abo artiste ari yibanga. Urumva twarabuze ati reka duhurire ku gikorwa kimwe tubegeranya abo artiste bose basinye baje kwa kimwe, hanyuma bagitange abantu bashobora kugira ati Chris umwe yasinye muri Rockstone Kingdom nujya bari bavise nujya Red bitange nashati na. Okay. Ikibazo nyamukuru cyo gitumye tuba telefona muri kano kanya kigira tumenye mbega realisation ya clip video ya For the Kingdom yakozwe gute, byagenze gute, kuko hari ama image tubona umengo muri kumwe n'aba Alnash mu gihe hari habaririmbyi bamwe ba Rockstone bari mu gihugu c'Ububirigi n'abandi bari mu Burundi. Zigiye image mwazikoze kugira ngo mube muri hamwe muri clip video. Rero no kubwira ko uko audio yakozwe ndabona bikotswe no kuvuga Imana tugeze mu myaka urukana bumenyi ibintu byo gushigera abaye n'ubwa tishige nka quartier mu bisanzwe ibintu bisigaye abantu baba ku kilometero n'ibindi asigaye babana n'abandi mu kanya gatonya. Rero nk'uko twakoze audio twebwe tugafata amajwi tukayarungika, hanyuma producer wacu ari Giga Beats agafatanya nayo mu Burundi bakoze bo bakayarungi, niko nyine na clip video yakozwe. Clip video yakorewe mu bihugu bitatu, yakorewe mu Faransa, ikorerwa mu Bubiligi, ikorerwa no mu Burundi. Rero twese muri aya mafoto yacu twaragize ama tournage yacu mu Burundi, tournage yabo twese tournage zacu ino abagizana agashobora kubona clip barabonye yuko ahantu twazikoreye hadasa na gatonya. Rero urumva ivyo byose tuca tubiteranya twabirungikira umudirecteur video wacu dufise babiri, umwe ari no mu Bubiligi undi ari mu Burundi, hanyuma bo nyene barakoranye barabirungikiranira barabifatanya biba kijya kintu mwabonye. Urumva novuga ati ni clip video international, urumva yaciye mu bihugu bitatu byose itanga kijya mwabonye. Ni clip video iboneka ko ari clip video y'indirimbo zibiri mugabo n'indirimbo imwe. Turakeneye kumenya kuki mwagize moyenage mugirana n'umwanya wo muri kuba, mwagize umwanya wo muri kahise n'umwanya wo muri kuba. Urakoze cyane rwose kumbaza ico kibazo kuko je mbonera akajyo ko gutanga information nari nkeneye gutanga ikomeye rwose. Ijya clip video ya mbere itangura ijya tugira ibintu by'icami, tuvuga ibintu byo mu myaka yaheze byerekeye Burundi. Dufise igituma twabigize kuko nimwibaze ngo bijya aye of fait ni ikintu twuguruye
no kubwira Judy Kaele yuko kuva nawe uraba amaclip video ya hip hop ni wari bwige na script cyangwa scenario imeze kujya kandi ugaragaje kuraba ingene twatanguye twandika amajambo yisigura muri clip video uragaragaza kuraba aho biherera ukahabura no kuvuga n'umwango twuguruye kizobana ndanya cyane gose kijya kintu kuko il faut ko barapere cyangwa abantu bagira hip hop batatuguma ni babandi bano bavuga ngo n'abantu bavuga cyangwa ngo n'abantu bafite ikintu hip hop bakayimira bakayifatanya n'ibintu byose biri bishoboka kuko nibyo niko hip hop mu bisanzwe yari isanzwe imeze ariko Rockstone Kingdom yariyumviriye ati mbega umuziki w'Uburundi ngo uteze imbere gute mu guteza imbere reka shadu hip hop yacu tuyishiremo ibintu by'akaranga kacu ibintu bye umurundi wese yidantifiyamo kuko tubikunda kandi aribyo byatureze tugateka rero tuzura akaranga kacu kaza karaza muri hip hop zacu tugira ikintu identite y'umurundi hamwe umunsi indirimbo zacu zateye imbere zigaca ku mateleviziyo mpuzamakungu asagira ati aka n'akaranga k'abarundi bambara gutya cyangwa ati ugasanga namenye histoire y'Uburundi atarayizi kandi kubera juste akararaba indirimbo yawe rero ndabivuze nga ayi officiellement muzobona izindi ndirimbo atari n'iz'abantu zenya gusa atari n'iz'aba Rockstone gusa izindi ndirimbo z'abandi bantu benshi iyo movement turiko turayikreya muzobibona vuba cyane rwose ndabikubwije uzobona neza yuko yarabandanije kandi wala ibintu uzobona ingene bizogenda birabandanya hanyuma ya kabiri rero nayo twaragize ati kico cyiyumviro tugishizemwo kandi twako tuvuga ibintu byariko biba mu 1827 reka tuduga imyaka tugira ico bita voyage mu Gifaransa simbona ingene kuvuga mu Kirundi tubandanye dushike mu 2019 dukora ivy'uno munsi byanone bijye abantu bose bari baturindiriye ariko bonus twabahaye nije clip yerekana karanga k'abarundi kacu kukenyene twari tuvyifuza none kubera iki mutavuze ati reka dufate ino ndirimbo tuyikore peut-être couple ya mbere tuyikore muri kahise ama couple ya kabiri tuyikore muri kazoza mugafata indirimbo mukayiheza yose iri muri kahise hama mukayisubiramo kandi mukayiheza yose iri muri kazoza iby'amacouple icyambere na mbere no kuvuga ni uratuzi neza Judy Kaele ibintu by'indirimbo ingene bimeze ubwo fata ngo tuvuge ngo turagize ngo cyangwa turabanze ama image ariko arakonta histoire nkuko nakubwiye ni clip ya mbere mwayibonye imeze kujya ni mwibaze ngo nibibaze nyine byahereye hajya kuko ni movement itanguye kandi izobandanya cyane donc twashobora kubivanga ngo tubivange tukavuga kwishiramwe bijya bindi no vuga ni twashatse kwerekana aussi que les choses modernes que no muri 2019 izi clip za none n'izisumba ziri kuri novuga ati plan international dushobora kuzikora urukora ego donc rero umva nitwari gufata amatem abiri adafise ikintu na kimwe niko ngo tuyavange ivyo n'ibintu novuga ni twari twatwaye professionnel twari twize ibintu biri amateur kuko justement novuga ni indirimbo kugira muyibone imeze kujya clip kugira tudecide kuyigira kujya hari inama yarabaye umudirecteur artistique wacu abadirecteur video bacu na jewe CEO turagira inama pendant umwanya munini turadecide ati reka tuzigire mu version abiri ariko ya mbere surtout abari imwe mu message akwiye kuko kijya kintu nigihereye hajya nkuko ngomande ugiye kubona vuba ibintu bica dans ce sens là. Biraboneka kandi ko iya mbere ifise iminota myinshi gusumbya kabiri ico naco mugisigura kwiki iya mbere ifise iminota myinshi gusumbya kabiri kuko iya mbere iteranije ko na intro iyo intro niyo twari twakoze nka teaser mu isanzwe uri mu gusohora ikintu wifuza ko kizogira impact nini gose urategura abantu mu kubategura urabereka novuga ni urabahonja ukabereka ati mu isanzwe ndi mukuza nkora iki kintu kizoba kimeze gutya umuntu akagihonja ko mu mutima wiwe akavuga ati iki kintu ndakirindiranye n'ukuri ndagindire bwanzura ngene kizoba kimeze rero iya mbere ni ndende kuko twayikoze ko teaser twarayishize ko twayiteranije ko na teaser no kuvuga bande annonce yayo iyo monjo rero niyo ici tumi ya mbere bandende gusumba ari kijya monjo nayo nyene niriko kubusa
byarizwe irafise igituma iriko kuko Nkonjo mu bisanzwe niyo irezume bigiye kuba byose muri no minsi ibigiye kubandanya igatipe nkuko nakunda bikubwira amajambo yanditsemwo yanditse pour rien hajya ijambo rimwe ryose no kubwira yuko twayarungikiwe n'umuntu yigiye ibintu bya histoire y'u Burundi kugira ushobore kuyabona ariko tizo ofite no kuvuga ijya tizo yaje gusigura ibigira bibe kandi mu isanzwe isigura n'ibindi bigiye kuza birakurikira ijya clip ya mbere y'umuganuro niko novyita imbere yo kurangiza nimba atari banga clip for the kingdom botubwira biba yatwaye angahe mu mahera y'amarundi canke y'amanyarwanda uwo nkundira nka kubaza nti uwo umaze kwiraba for the kingdom animate ego urumva nimba umaze kwiraba kandi ukaba uzi nawe nyene ibintu ingene genda kuri sinovuga ng'igikiri yatwaye n'ikene ariko nokubwira neza ugaragaje ukaraba ibibanza twayigiriyemo kuko ino muri Europe by'uruturo nk'ishamba urumva n'ukuri ashakurinda guhaguruka agenda kure cyane bose abantu b'abafigiro barimwo mu Burundi ko mino ubahemba ku isaha mu Burundi abo twakoranye agence yitwa umurizo agence d'ahera n'abatumiye cyane gose ko nabaraje kudufasha ibibanza materiel guhindura ibihugu nukuri nawe ndibaza ko unabyumva ama costume surtout vraiment nukuri amahera yatwese amahera makenya cyane gose ariko bakubwira ko yo bari mu mamiliyoni kandi atari make amamiliyoni yoba yababa nkangahe basi amamiliyoni yoba yababa nkangahe ari mu marundi yonyene cyane dusuzumwa n'amashanti twakoresheje ngaha yose hamwe dushaka kumenya yose hamwe ndibaza facture murayifise quand même en tant que CEO wa Roxxon Kingdom urumva sinokubwira yuko ata facture mfise ariko nokubwira yuko clip mu Burundi yonyene itatwaye munsi y'imiliyoni 3 hanyuma ino nayo urumva yo yararegera cyane gose no mu mayero ashika nko 200 cyangwa 3. Okay, murakoze cyane. Hama turashaka kumenya igikorwa gikurikira mwaravuze ko ari mu kwezi kuza sinzi ko ari mu kwa gatandatu cyangwa ko ari mu kwindwi tucitegege le premier nyene juin. Ego Roxxon Kingdom yariyemeje yuko kuko fans dufise kandi twifuza kuba régulier dusanzwe n'ubundi dufite n'aba-artiste atari bakenya basinye tuzoza turasohora igikorwa buri wa mbere ukwezi no kuvuga tous les premiers du mois no kuvuga ubu le premier juin turifuza gusohora igikorwa ariko no cangira ko ngira aka rectification nkosora gatonya araho Judikael urabizi ibyo gusohora igikorwa ko tudapfa kugisohoka nyene bana n'umwanya n'imisi no kuvuga nka le premier iguye nka landi biragoye nka landi gusohora indirimbo kuko urabizi ko audience abantu babarushe babwira ariko nka vendredi urabizi neza ko indirimbo uyisohoye vendredi 18h ukayikubita ko ibintu biba bimeze neza cyane donc ico no kubwira imisi indwi ya mbere y'uko zibanye n'umunsi le premier zogwa iguye samedi cyangwa vendredi aho ni direct indirimbo irasohoka ariko menya ko mu ntango iminsi yose z'ukwezi reka mvuga ati du premier au 5 indiri igikorwa cya Roxxon Kingdom kirasohoka n'ubu nyene ndashobora kubwira hari ibintu byinshi cyane gose Roxxon Kingdom ifise kuko hari aba artistes babaye contacte Roxxon Kingdom bayisaba bakorera indirimbo bababirigi babiri n'umwe wo mu Faransa abo bose ndeko ndavuga officiellement yuko ari abantu Roxxon Kingdom ifashe mu mugongo kirafasha noze indirimbo zabo zose muzozimenya urumva tous les premiers du mois nta gikorwa muzobura kivuye muri Roxxon Kingdom. Reka tubashimire cyane Sage Wise hama mubandanye murongora neza Roxxon Kingdom. Wakoze cyane Judikael no hanyuma muturondeye tuzokwitaba kuko novuga ni biradufasha natwe kumenyekanisha ibyo tuko turakora navyo ndabashimire cyane gose ko namwatiyumviriye kuza kubaza ko vyerekeye uwo muryango inzu yacu ariyo Roxxon Kingdom.
nizere yuko mwashoboye kuryoherwa n'ikiganiro cacu aho mwashoboye kumva CEO wa Rockstone Kingdom ariko aratubwira ibitandukanye ku bw'indirimbo For the Kingdom, indirimbo yatwaye amahera yababa miliyoni 3 z'amarundi hamwe n'amafaranga y'amanyaburaya ibihumbi 2 kandi nizere ko mwashoboye kumva ko ino ndirimbo yakorewe mu bihugu bitatu aho ayo mahera yose ashoboye kwisigura, kandi nizere ko mwashoboye kubona amasanamu yayo, harimo amasanamu menshi yirabura. Ndakumenyesha ko amasanamu yirabura azimvye kugira ngo ashobore kuboneka mu ndirimbo zitandukanye, kandi abashimire mwebwe mwese kandi mubandanye muryoherwa na E+ ntimwibagire kugira subscribe hama aho gakengera kacakurikira kugira ngo video yose dushirako notification gushikire aho oba uri hose. E+ for you.